twari twarase gukora ivy'Imana ishaka none ubu twigiriye inama yuko ubu dutangura gukora ibijanye n'ishaka ry'Imana. Hanyuma inyuma ya saa sita rero duheze duhura umwe wese azanye umutwaro, azanye koko iyo shetani itubuza kubaka igihugu cyacu. Hariho shetani zitubuza kubaka igihugu cyacu kandi zisaba amasengesho menshi no kwisonzesha. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daila. Hey y'all, come look at this. Reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ibintu by'igihugu biribwa neza basha. Ngo mpaka ngo mukuru w'igihugu atitwaye ngo ntacyo tuzokora parake generale ziricaye. Ewe ntimwumve tuvuga ngo abacamanza. Parake ziricaye kwere. Ntacyo muri kamara dukorera. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa indwi kundwi ubwo mubona amatoni n'amatoni agenda. Mugabo mu Rwanda bashoye amatoni make bacavuga ko u Rwanda buri sports. Mugatwetwe ku munsi dushora amatoni n'amatoni. Nta dolari rimwe ryinjira. Ande obere no nsohoka iryo jambo sindaryumva. Anese wowe ujeje kumenya ibyo twe sports. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daila. Le monde part en couille. Non. Ça dit j'ai du mal à imaginer ce genre de truc là. Déjà commerce extérieur ari he. Déjà commerce extérieur ari abacha bacuri ku mutwe. Nka deje wa commerce extérieur kubona gashobora kuvuga ati aya mavoka ngira ntunganye nesigaza export incapable. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daila. Akashagenda aragara n'amakaruvati mu bantu. Wapfa umugenda wambaye umupira umwe w'ijana n'itanu. Ntibyumvikana. Ujya muveze guverinance niyo ya mbere yica igihugu. Hey y'all, come look at this. When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. That's what brings your country at the top. You don't need anything. We want water, we don't have agriculture, we don't have mining. That's quite interesting. Ivyinshi natanguje mwabonye yuko shetani gwanka yatunyaze umunezero twebwe abarundi. Ivyo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi arabibona. Uwo mubaza ati shetani yaratunyaze umunezero. Ndizeye yuko yovyemeza. Ariko reka ngaruke kuri aka kantu ndagasigure. Ndazi ko ari abanyeshure banje akongereza hariya kwa Shakespeare kabagora. Umunyamakuru wo muri Nigeria yabajije umwene gihugu w'i Dubai. Ati wotubwira icatumye Dubai itera imbere gushika kuri uru rwego. Nawe ati mu gihugu hari uburongozi bwiza. Nk'ubwo dufise ngaha muri Dubai. Ati ngaha Dubai nta bintu dufise by'ubutunzi bigaragara twokwikorako. Mugabo ntitwaretse kuronka vyose. Ubu dufise vyose kubera iki? Kubera dufise abarongozi beza. Ati nta kindi kintu igihugu gikeneye kugira ngo gishobore gutera imbere atari uburongozi bwiza. Ati igihugu gifise abarongozi beza kiba mu bihugu bikomeye. Ati heraba nta mazi dufise, nta burimyi tugira, nta nzahabu tugira, nta butare tugira muri rusangi. Ariko igihugu cacu kiri imbere mu bitunze. John Maxwell niwe avuga ati vyose bipfira canke bikirira kuburongozi. Rero ntiriwe ndavuga menshi ngo mpogore, mwese murabona yuko dufise ingorane y'uburongozi mu Burundi. Kuko nyereka igihugu gifise abarongozi beza ndakwereka igihugu giteye imbere. Nyereka igihugu gifise abarongozi babi ndakwereke igihugu kiri nyuma y'ibindi. Baca umugani ngo inka ikamwa ico yariye.
icatwononeye kuva kera mu Burundi nuko tutigeze twiyumvira gutegura abarongozi beza. Uburongozi bwiza burigwa, kandi rero ukwiga bisaba guca bugufi. Umuntu aciye bugufi aravuga ati bagabo je ibintu ntavyonzi reka ndavyige. Kugira ngo rero dushobore gutorera inyishu ikibazo c'uburongozi mu Burundi nuko dutegura urundi runganwe rw'abarongozi, urunganwe rushobora gukosora ivyananiye urundi runganwe. Kino gihe biragaragara yuko usanga hari abantu bariko barakora ibikorwa ukabona ko atari vyabo, ukabona ko atavyo bashoboye. Ibi ndiko ndavuga ntibitahurwa na bose. Kugira ngo bitahure neza, ubwa mbere na mbere nuko ubabazwa nibikorwa ukutariko, ukumva muri wewe ko bikubabaje, ukumva ufise umutwaro uhugira ico uhinduye muri ivyo bintu biriko birakogwa ukutariko. Munyumve neza, uwo ndiko ndavuga nujya muntu abona ibiriko biragenda nabi canke ibiriko birakogwa nabi, biriko birakogwa mu buryo bitategerezwa gukogwa, akamerereza, akumva yuko atameze neza kubera ivyo bintu, bikamubabaza, akumva afise umutwaro, akumva yuko hari ico afise muri we yoterera kugira ngo ivyo bintu bigende neza. Nguyo rero umuntu nagomba ntumire muri izi nyigisho nziza, inyigisho z'uburongozi bwiza, inyigisho twateguye twisunze ivyigwa vya Dr. Professor Pasteur John Maxwell. Umuntu ameze uko navuze aba ari we wenyene aturondera kugira ngo tumushire muri promotion igira 25 ikurikirana ivyo vyigwa. Ndasubiyemwo, hari abantu twagiye tubona baza muri izi nyigisho ugasanga aje kuzikurikirana atazi ikimuzanye, atazi intumbero y'ubuzima bwiwe, akumva ngo leadership gusa, agaca apfa kuza kwiga gusa, atabona neza izo nyigisho ico zizomufasha kugira ngo atore umuti w'ingorane kanaka. Uko kuba ari guta umwanya wawe, kandi natwe kuba ari kudutesha umwanya. Ivyo vyigwa vy'uburongozi bwiza tubitanga ku vyifuza wese, kandi ni vyigwa biryoshe cyane. Iyo bimaze tusigara uri wa wundi. Ntavyo kuvuga ngo uzotonda mu ishure tuguha serabisi, iyo serabisi tukayiguha yanditse canke tukayiguha mu mavideo, ugaca ugenda ukayiga mu ndwi yose utegurana n'ikibazo. Indwi imaze kurangira uca ukora ikibazo. Kugira ngo umenye yuko utoye ico kibazo uronka amanota 60% kuduga. Umaze gutora ico kibazo ushobora gucuja mu vyawe bivanye n'umuhamagaro ufise, canke naho tukaca tukwereka umugwi w'abandi ujamwe. Abo nabo nibo twita ababowanerege canke abana b'inkuba. Ntimwave mumbaza ngo ababowanerege niki canke ngo abana b'inkuba niki, ico cigwa nibaza yuko twagisiguye bihagije. John Kennedy yahoze ari prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe yavuze ati, nigihe curunganwe rushasha mu vyerekeye uburongozi bwiza, urunganwe rushobora guhangana n'ibibazo bihanamye, urunganwe rushobora gutahura ko ivyo bibazo arakaryo keza, kuko nago goshobora guhindura isi ikaba nziza gusumba uko rwayisanze. Aha rero ni kibazo cyo guhitamwo, ushobora kuba uri muri urunganwe canke utari muriko. Narabwiye yuko mfise ivyizigiro vyinshi cyane ko urunganwe ruri hagati y'imyaka 18 na 44 ariko runganwe ruzotora umuti w'ibibazo bihanamiye Uburundi. Munyumve neza, simpagaze ku myaka gusa, ariko umuntu ari muri urunganwe nuwo muntu wese yemera guhindura ivyiyumviro, akumva yuko yohindura isi ikaba nziza gusumba uko yayisanze. Ni wumva rero uri muri abo tuvuze, turaguhaye karibu muri iyi bisi y'ishure ry'abarundi bose, imiryango iruguruye. Shoferi arabarindiriye, mu kanya arayitera ikirato, twifatira urugendo kugaruza umunezero Satani yatunyaze. Aka kamo kandi gashikire cane abigeme n'abakenyezi. Muri izi promotion 24 tumaze kwigisha, ibice 90% ni gitsina gabo.
ntituzi rero ingorane igitsina gore gifise mu bintu by'uburongozi. Turabateye intege cyane, turifuza kubona inkumi n'abadamu ku bwinshi bakurikirana izi nyigisho. Hajya seminare irimwo abahungu gusa itarimwo abakobwa, si vyiza cyane, haba harimwo ikibuze. Mwiyumvira ukuntu twokwakira nk'abakandida bashikijana ugasanga harimwo abakobwa 5 canke abagore 2. Murumva namwe yuko haba harimwo agahazi. Turasubiye kubatera intege rero, kaze muri bise y'ishure ry'abarundi bose muri benshi kugira ngo mukanya ibatware muri centre de formation ya leadership canke muri centre de formation y'ivy'uburongozi. Tuba dufise ababakurikirana canke aba encadrere kuva ku munsi wa mbere gushika mukozi kibazo. Nitwaba tugomba yuko igihugu c'u Burundi kiba igihugu c'amata n'ubuki, dutegerezwa no gutegura abarongozi beza bazogishikana kuri iyo ntambwe idasanzwe. Imana yo mwijuru nibampezagirire cyane, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe kuri chaîne y'ishure ry'abarundi bose kuri YouTube, ntimwibagire kugira j'aime na commentaire zanyu. Biba vyiza cyane muciye mubisabikanya n'abandi. Umukandida baje muri izi nyigisho tumusaba umwidondoro umeze gute? Aravuga amazina yiwe, akavuga n'urugero rw'amashure afise, ashobora kuba afise amashure menshi canke make, n'uwize primaire afa kuba azi gusoma canke kwandika, arakwirikirana izi nyigisho. Hanyuma agaca avuga n'igituma agomba gukwirikirana izo nyigisho z'uburongozi bwiza. Bisi iracabarindiriye, mu kanya iranduruka.